Bakunzi batevye isanganiro kaze murano makuru mu Kirundi tuhera ku ngingo zikurikira imiryango ishika ijana yo muri quartier ya Mushasha ya mbere ibangamiwe n'amazi miliyone Gatumba yimiwe kuva kuri uyu wa gatanu General de Brigade Anise Nibarutarongoye mu gihugu jejwe kugwanya ibiza n'isibe akaba yamenyesheje ko mu bimuriwe muri site ya Matiazo muri commune Mubimbi intara ya Bujumbura akabasaba kuhakunda nk'iwabo nayo imigambwe Hanake Parena ngo bavuga ko igihugu c'u Burundi kigeze guca mu bihe bigoye by'intambara ariko ngo igihugu c'u Burundi ntikigeze kigira ingorane z'ubutunzi nk'uko biriko biragaragara muri kino gihe muri ano makuru bakaja kuvuga icokogwa kugira ngo ibibazo bihari bitoregwe inyishu ido nido ryano makuru ni mukanya sangwe ikaze. Ndase kubaha ikaze imiryango ishika ijana yo muri quartier Mushasha ya mbere igeramiwe n'amazi n'imizone Gatumba yimuwe kuva kuri uyu wa gatanu General de Brigade Anise Nibaruta arongoye umugwi w'igihugu ujejwe kugwanya ibiza n'isibe akaba yamenyesheje ko abo biyandikishije kugushaka kwabo bimuriwe muri site ya Matiazo commune Mubimbi ntara ya Bujumbura akaba yemeza ko ibyinshi umuntu akenera nk'ibifungurwa amazi ibizuku byo gucana hamwe n'ibindi bihari agahamagarira bimuwe kuhakunda nk'iwabo ne bamwe mu bimuwe bakaba basabye leta kuba mahafi n'inkuru tubaza mugenzi wacu Omehando wayo. Mu maso ntibakeye bavuga ko bagiye iyo batazi ngo kuko atakundi bari bugire nabateshejwe izabo n'iduga ry'amazi mu makartier ya Mushasha Kinyinya na Gaharawe muri zone ya Gatumba baramutse bimurirwa muri site ya Matiazo iri muri commune Mubimbi intara ya Bujumbura benshi muborira imiduga n'abakenyezi n'abana uyati size umugabo kugira acunga ibisigaye mu rugo umugabo wanje namusize muri aho kubera aho turi hari amazi menshi cyane bisaba yuko ibintu tubirihira amahera ku bwato ariko kumvo z'amahera yabuze bisaba yuko bimwe bigumaho ibindi turabizana no kuvuga yuko yaciyasigara byegeranya ariko azobinzanira kuko nivyo gumayo natwaye umuryango wose abana bose ndabajanye nawe niyosigara wenyene ariko azobinzanira ibintu hama tugumiyo tugiye. Imiryango amajana 311 igizwe n'abantu baba 200 nibo bamaze kwiyandikisha ku bushake kugira bimugwe. General de Brigade de Police Anise Nibaruta arongoye umugambi w'igihugu ujejwe kugwanya ibiza n'isibe asigura ko abemererwa kurira arabafise amatongo muri zone Gatumba bakongera bakayabamwo maze inzo zabo zikaba zasenywe n'amazi. Umuntu mubona naho yoba yaranditswe ivyiwe bidatomoye muturya kara umuntu tumurindirize kuko iki gikorwa kiraba abantu b'abanyagatumba umunyagatumba nawe n'umuntu afise inzu yabomowe n'amazi igihe yayibamwo ufise inzu mu Gatumba ikaba yabomotse irimwo uyipanze harafashijwe warayipanze twaramufashije kuja kurondera handi uwo nawe arafise aho yaraba umunsi bomoka uyu munsi abo batwihanganire turaba imiryango yaba mu mazu yabo kandi ikaba yabomotse bayibamo kubavuga ko bitakunze kwiyandikisha kubera batari hafi Jean Muyoboke arongoye zone Gatumba arabahumuriza ati kwiyandikisha birabandanya abimuwe basaba leta kuzoba hafi. Arakoze mugenzi wacu Omehando wayo. Uburundi bwaraciye mu bihe bigoye by'intambara ariko nta bibazo bikomeye nk'ibijanye n'ibura ry'igitoro canke amafaranga mvamakungu vyibonekeje ku rugero biriko biraboneka ko muri kino gihe umugambwe Hanake bakaba basigura ko byava ku bintu byinshi na cyane bijanye n'ingene igihugu cyari gitunganijwe Aloyize Baricako arongoye uwo mugambwe atanga uburorero kubijanye nuko muri ico gihe
igitoro cari kihari cinega bizoza hamwe n'ingwati y'inzahabu zari mu banki nkuru y'igihugu byatuma amafaranga mva makungu aguma aboneka tumukurikire. Ego nivyo igihugu c'u Burundi caciye mu bihe bitoroshe aho haba ingorane gasanga hama hariho ubwicanyi guhindura inzego haraba n'igihe badushira mu bihano zambarugo turafatirwa ibihano ku buryo Uburundi bwari mu bihe bitoroshe ariko ico gihe cose nivyo ubutegetsi bwari buhari bwarashoboye guhendahenda ibiciro ntivyaduka kandi igitoro kiguma gihari mbere n'ifaranga ry'u Burundi ntiryata agaciro. Ivyo rero byava kuki ubwa mbere hoho ziriya leta za kera uko zari zimeze nta bantu bashaka gutunga byihuta cyane nta bategetsi bari mu rudandazwa nta bintu byo kuvuga ngo monopole ngo isoko imwe yizizwe n'umuntu imwe nta bintu byo kuvuga ngo baratangira ibiciro by'umurengera muri aya masoko ya leta nta bintu wasanga byo kuvuga ngo bagiye kuzana ibikoresho mu biribi bya leta bazana ibikoresho bitari byo ntibazana ibikoresho pirate bazana ibikoresho byo hanyuma rero mbere unabiraba nibi bintu by'amamariverization ibi by'amanyuruza y'amatungo ya leta ntibyari birebire wasanga ari nk'umuntu umwe cyangwa binaho nyene agatwara makeya ntaturane n'inzira koga ico gihe rero byarakunda ku Burundi buguma bubaho kuko twadufise igitoro c'intega bizoza cabitswe ku buryo habonetse ingorane caba kirakora mu kurindira ko izo ngorane zitorega umuti. Ikindi naco gikuru muri banki nkuru y'igihugu hari ingwati y'inzahabu udukoni tw'inzahabu bitarengo doro mu gifaransa ni nk'ingwati ku gihugu iyo udafise ingwati faranga ryawe nta gaciro usubira kugira iguma ritagaciro umwanya wose. Ikindi burya imfashanyo z'amashirahamwe yikorera utwabo amasosiyete sivile amashirahamwe mpuzamakungu amafaranga yagumaza kandi aca muri BRB yaciye muri BRB rero urumva yuko banki nkuru yaheze ikayakoresha ikayahindura amarundi ikabaha amarundi mugabo y'amafaranga acira akaguma hajya kandi noneho icayi n'akawa byashoka byarabwa na leta amafaranga ico gihe ashowe abonetse impuzamakungu amadolari cyangwa amayera avuye mu kawa cyangwa mu cayi yateraza mu kigega ca leta. Ubu rero iyaje nta n'uhamenya nyururizwa arumvise ko na nyene icubahiro umukuru w'igihugu yidoze. Ubu rero c'umuntu yohanura nikihe nuko ho bifatwa ingingo zihuta. Ingingo za mbere zihuta ni zihe bijya bintu byo mu mwaka 2015 bamwe bita manda gatatu abandi ntibayite manda gatatu inkurikira zabo byose byohagarikwa no abanyapolitiki bose bari hanze bagataha amashira hamwe za Mizo Shalome za Fakode za Prodash yose niba babwire bati ni mutahe kuko ari amahera gumaronka kera yaca muri BRB mugabo ubu akorera hariya. Umugambwe parena naho babona ko kubona igihugu kiri mu ngorane z'ubutunzi muri kino gihe ngo ntibitangaje bakabona ko abatwara batategekanije neza imigambi rashe yotuma haboneka amafaranga mva makungu zeno nimubona umukuru w'uwo mugambwe atangazwa no kuba mu myaka yahera igihugu cigeze kuba mu ngorane zitewe n'intambara ariko atangorane z'ubutunzi zigeze zishika nk'iziriko ziraboneka muri kino gihe hasaba leta gushiraho ibiganiro hagati y'abanyamigambwe kugira ngo batorere hamwe umuti bibazo bihanze igihugu tumukurikire. Parena tubona ko ari bisanzwe ari byateza gushika kuko si imvura yasibye kugwa mugabo byashitse bimaze igihe kirekire ata politike ihari yo kugwiza umwimbu mu vy'amafaranga y'agaciro kuko isi yose iri mu gakabo no gukaba kurya wewe ugenda mu isoko utwaye amafaranga utayatwaye pfume basutwara n'ibijumbu baguhe ibiharage n'isi yose niko imeze rero mu gihe ataco witeguriye kujana ku isoko tuvuga hanze y'u Burundi ataco witeguriye kujya gusuma ataco witegekanije no kuvuga ko
wategekanije kuzokwicwa n'inzara turi buvuge ko babigize ibigirankana byo bari ibara tuvuze ko ari kutamenya naho nyene biratangaje byoca bitangaza rero aho niho tusha tuburira inyishu igihe cyambargo cyaje imbere yaho leta yari yarakoze ku buryo amafaranga aboneka haba mu gushorera hanze ibyo byatezwa gushorerwa hanze haba mu kwitunganya kugira ngo ibyo twoguriye hanze tubikorere ngaha byariho mugabo uko abanyagihugu bagwira niko ivyo bakenerera biba byinshi bisaba amafaranga menshi naye atawe wategekanije kwimbura bica bishikuku twihutirwa ibijya makungu hamwe dusa garukana ibiganiro bijya byarusha murabe ingene igihugu cyanyu cyotekana cyoraba imbere tukabafasha ukabona ko intwari ihari itabyifatamo neza intwari ibereye itahari rero ubu ibiganiro kuri ivyo vy'ubutunzi n'ivya politiki tugasubira tukasaba n'amakungu ko dufasha kandi tubandanye n'amakuru twari twabategurishira hamwe gishinze kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi bw'igihugu risaba umukuru w'igihugu guhasha abo mu nzego z'igihugu bagibiturire Gabriel Rufyiri arongoye ishiramwe rikome yabishikirije ku munsi wa gatatu mu kiganiro n'amenyesha makuru nyuma yaho umukuru w'igihugu abonaniye mu nama yamuhuje mu duheze ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi n'abakorera mu gisata cikawa akaba yamenyesheje ko hagaragara ubunyonyezi mashira hamwe leta ifisemwe imitahe Gabriel Rufyiri atangazwa n'ingene umukuru w'igihugu asemera ariko ntagire igihinduka tumukurikire jewe burya nukuri president bisigaye bintangaza uravye ingene avuga nawe sigomenga no mu défenseur de droit de l'homme twebwe president tumusaba ko afata ingingo mu ijambo rimwe nafata ingingo kuko arafise tous les outils à sa disposition kugira ngo ashobore gufata ingingo mwe mwibuke ya madossier ajanye n'abantu biba amadovize mwibuke ariko aravuga amazina y'abantu na hariya mugabo muribuka ya rwarugomero bavuga baraje Mpanda Kajeke n'izindi ariko n'abantu bakuwe bagiriza ivyo biyabakagurira ku televiziyo usanga bahawe ibibanza bikomeye nagenda babwire ko ibibazo dufise bikomeye cyane kuko ndabisubiremo nibazo by'intwari bereye aya mashira hamwe rero twebwe tubona yuko ari za odeka ari n'izindi zisa n'izigomba kugara kubera ibintu by'intwaro mbi twe tubona yuko biri mu rukurikirane runini cyane urutonde rurerure rw'ikibazo kijanye n'ibiturire no gusahura amatungo ya leta kuko nk'ubu ndabakarorero bavuze yuko leta ihomba amamiliyoni 47 y'amadolari ku mwaka ibintu bigaguma vyimereye gutyo oya mwe mumva ivyo bintu none hafashwe ingwingizi kubivuga nivyo biraboneka ko mukuru w'igihugu bimuraje ishinga mugabe byo dukeneye murabona yarivuze kuva mu mwaka wa 2020 arabivuga mu mwaka wa 2021 arabivuga mu mwaka wa 2022 arabivuga mu mwaka wa 2023 ubu yarabivuze mu mwaka wa 2024 si imyaka ine none mu byukuri abarundi bakeneye ko mabivuga cyangwa bakeneye yuko afata ingingo abarundi bakeneye ko afata ingingo
Amafaranga y'amanyaburaya yaba miliyoni amajana 2 niyo ishirahamwe ry'umwe bwa buraya bwahaye uburundi kuva mu mwaka wa 2021 gushika mu mwaka wa 2024 byashikirijwe kuri uyu wa kane n'userukira ishirahamwe ry'umwe bwa buraya mu Burundi mu gihe hariko hahimbazwa umunsi wahariwe iryo shirahamwe uhimbazwa buri mwaka igenekezo rya 9 ukwezi kwa gatanu ku ruhande rw'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu akaba yarashimye ishirahamwe ry'umwe bwa buraya ko ririko rirafasha na cane mu gusahiriza ababangamiwe n'imyuzurira n'inkuru za mugenzi wacu Jama Viviane Ngendakumana. Hahimbazwa uwo munsi wahariwe ishirahamwe ry'ubumwe bwa buraya ku muhingamo kuri wa kane Ambassadeur Elisabetta Pietrobo aserukira iryo shirahamwe mu Burundi yamenyesheje ko iryo shirahamwe ko ryafashije u Burundi mu kiringo c'imyaka 3 amafaranga y'abanyaburaya arenga miliyoni 190 ayo mafaranga akazokoreshwa na leta mu kurangura imigambi y'iterambere. Une allocation de 191 uburyo bungana ni miliyoni 191 z'amafaranga y'abanyaburaya nukuvuga imiliyaridi 585 mu mafaranga y'amarundi niyishira hamwe ry'ubumwe bwa buraya ryafashije Burundi kuva mu mwaka wa 2021 gushika muri no mwaka turimwo wa 2024 bice mu migenderanire iri hagati y'iryo shiramwe n'u Burundi. Muri ico kiringo c'imyaka 3 ayo mafaranga azofasha leta mu gushira mu ngiro imigambi 11 y'iterambere yashizwe imbere na leta. Uwaserukira ishirahamwe ry'ubumwe bwa buraya mu Burundi avuga kandi ko iryo shirahamwe kuryanatanze yani mafaranga angana n'imiliyoni 620 z'amafaranga y'amarundi yafashije imiryango irenga ibihumbi 4 yo mu ntara zine zakozwe ko cyane n'imyuzurira. Biciye mu gukorana neza hagati ya leta y'u Burundi n'ishamwe ry'ubumwe bwa buraya iryo shira hamwe ryaratanze indi fashanyo ingana n'imiliyoni 620 mu mafaranga y'amarundi yo gufasha abashikiwe n'ibibazo by'imyuzurira. Ayo mafaranga yatanzwe biciye mu ishiramwe ritabara imbabare kwa Rouge akazofasha imiryango irenga ibihumbi 4 yo mu ntara zine arizo Bujumbura, Cibitoke, Rumonge hamwe na Makamba. Bernard Bashikako umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu ku izina rya leta y'u Burundi yarashimiye ishirahamwe ry'ubumwe bwa buraya kuri ako kigoro ryagize mu kugarukira kuri abo bashikiwe n'imyuzurira n'isitagurika ry'imisozi. Permettez-moi d'exprimer les sincères remerciements du gouvernement du Burundi. Ngomba mfate kano kanya nshimire cyane ishirahamwe ry'ubumwe bwa buraya ku izina rya leta y'u Burundi ingene gitanze uko rishoboye mu kugarukira ku banyagihugu bakozwe ko cyane n'imyuzurira yatewe n'iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika hamwe n'isidagurika ry'imisozi et émettre des recommandations. Umunsi wahariwe ishirahamwe ry'ubumwe bwa buraya ukabusanzwe uhimbazwa ku mwaka utashe itariki 9 z'ukwezi kwa gatanu kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 950. Arakoze mgenzi wacu Jama Viviane Ngendakumana ningaha makuru twe bategurira cyarangirira ndabashimire mwebwe mwese mwariko murakurikira muri bihe byiza.